hari igihe urondera ivyo wubahiriza mu vyo Bibiliya ivuga, ariko ngenda babwira igituma abantu benshi beshuwa mu gukurikira Imana nuko kenshi dushaka kumenya amategeko ngo tuyakurikize. Hariho n'abantu mu buzima bwabo boroherwa kubahiriza amategeko. Bene abo bantu boroherwa kubahiriza amategeko, iyo aje mu rusengero akahasanga urutonde biramworohera kurujamo, kuko n'umuntu muri kamere kiwe azi kubahiriza urutonde. Kandi bene abo bantu Imana ibahezagire, kuko ni ikintu ciza. Ariko kandi intambamyi canke danger abantu nk'abo bashobora kugwamwo nuko kujya kuntu ukunda kubahiriza amategeko, hari igihe ushobora kubahiriza ibintu ariko ukabikoreshwa nuko usanzwe ufise urutonde, ariko nubikoreshwe n'ungene ukunda. Mwanyumvise? Hariho abantu muri nature yabo bari discipline, ariko kuba uri discipline ntibisobanura kuri spirituel. Ushobora koroherezwa gukora ibintu neza kuko ariko usanzwe umeze, n'umupastor akaguha amanota kuko wubahiriza ibintu byose biri mu rutonde dushiraho kugira ngo bibafashe. Ariko kandi ndagomba kugukebura ndakubwire ngo nubwo wubahiriza urutonde rwose rwo mu rushengero, ukubahiriza urutonde rw'ibintu byose ukuntu ugira, ntibisobanura necessairement yuko kubahiriza urutonde uri umuntu akunda Imana. Ikigira inkomezi mu gakiza n'ubucuti dufitaniye n'Imana, n'urukundo nkunda Imana ruhereje ko, hama bivuye mu kungene nkunda Imana bikanyorohera kubahiriza amategeko ashigwaho igihe cyose ari amategeko afasha kubaka ubucuti bwanje n'Imana cyangwa ubucuti bwanje na bene data. Yesu ashimwe cyane.